tuza kwicwa n'ubutegetsi bw'iwanyu hama ngo bavyegeke ku Burundi kubera ko umugambi ugahitse wo urahari. Umugambi ugahitse wo urahari, bariko barategura ibintu, bariko barategura ikintu giteye ubwoba cyane kubera ko amakungu yanse kubatahura. Amakungu yanse kubatahura, murabona ko neza ko bamaze imisi barira bagenda hana hariya zawo ni za hehe barase kubatahura. Rero bakeneye ikintu kiri justifiable kugira ngo amakungu atera girane atera batahura directly. So rero abanyagihugu abanyarwanda mugabe ukaba ushobora kubona ino video wo isangiza abandi bantu uyitange uburire abanyarwanda kugira ngo namba mufise aho muba murakinjura kubera ko ana makuru yizewe cyane hari abanyarwanda bashobora kuba igitambo. Murazi neza ko mu minsi yahera twarakoze ama video tuburira abanyamurenge. Urazi abanyamurenge bari Minembwe bari nabo nyene bafise gahunda yo kubasakrifia kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Ibi bama babikoze. Yes, mahoro y'Imana abari namwe mu mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze Burundi, turabaramukije tubifuriza kumererwa neza. Ndazi hari abantu badukurikirana bari mu Burundi, South Africa, ndavuga Rwanda, Canada, Australia n'ahandi hatandukanye. Nibaza ko mu mihingo y'isi yose turafise abantu badukurikirana. Twongera tubashimira ku kuntu mubandanye mudufata mu mugongo. Ndavuga ba Claude, ndavuga ba Reverie, ndavuga abantu benshi batandukanye, ndavuga bana Creba Mpima, benshi cyane turabakunda cyane gose. Bubandanye mudufata mu mugongo karasinda ko ari vyiza kudatamba wirorera. So namusi nje ngakugira ngo tuganire ibinyoma u Rwanda ariko rurafundikanya kugira ngo ruvyekeke ku Burundi. Murazi neza ko abanyarwanda babayeho kubw'ikinyoma. Murazi neza ko abanyarwanda byabankiye kuva 1994 abanyarwanda batwaye u Rwanda, ndavuga RPF inkotanyi zitwaye u Rwanda mu kinyoma gigize ne giteye ubwoba cyane. Ubuhoho barenze ihaniro nivyo nje tuganire ko aho bariko barakwirakwiragiza amakuru atandukanye bavuga ko igihugu c'Ububirigi ico bakimaze kohereza amadrone 5,000 ngo Uburundi buri kuri front line hariko abasirikari 50,000 ngo biteguriye kuja gutera urugamba kuja gutera u Rwanda. Ariko ivyo byose murabamenyereye ni kwa kundi nyene iyo bafise ikintu bashaka kugeraho bama bagirane bama bafise inzira babicishamo. So imbere yuko rero tuje mu isesanguro nyezina, reka twongere tubashimire wewe ufata kanya ugakurikirana bino biganiro, ufata kanya ukagira sabone, ukagira subscribe, ukagira like, ugakomanta. Nukuri kw'Imana turabakunda cyane, mubandanye mudufata mu mugongo. Turi kwigerekereza 28 ukwezi no kwa kane mu 2026. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina tugira ngo tugire usesanguzi bwimbitse kubera iki u Rwanda ruriko rurashira ingufu cyane mu binyamakuru aho bufise propaganda bwagiriza u Burundi ko buriko buratora ibigwanisho mu gihugu c'Ububirigi, aho bariko baravuga ko ari ibigwanisho byo gutera u Rwanda. Byoba bigamije iki? Byoba ko bari kubera iki u Rwanda rwabishizemo ingufu nyinshi cyane? Twese turabizi ko urugamba rwamaze kubaranira hariya mu gihugu ca Kongo. Twese turabizi ko twese turindiriye ko u Rwanda rusubiza ingabo zabo mu gihugu c'u Rwanda naho bananye naho vyanse. Impamvu murayizi nayo nyene u Rwanda ntushobora kubaho rudafise inzahabu ziva mu gihugu ca Kongo. Byose murabizi. Mu misi mike u Rwanda rumaze utariko ruraseha inzahabu rutwara mu gihugu cabo. Muramaze kubona ibibazo u Rwanda ariko rurahura navyo. Muramaze kubona ikena ry'ibitoro, muramaze kubona inzara izura inzara, muramaze kubona icikagurika ry'umuyaga nkuba, muramaze kubona ubuhoho yongeye kuko ata muntu numwe agiye guteka ibyo kurya ngo babashireho n'ibyo kurya n'ukuntu baza barateka n'ukuntu bakoresha inkwi bacana. Ibaze igihugu kena kugeza naho umunyagihugu ategekwa ukuntu yoteka. Rya mbere mu mateka y'isi jewe n'ubwa mbere ndavyumvise namba nawe umaze kuvyumva aho leta itegeka umwene gihugu incuro akwiye guteka
nubishire muri commentaire kugira ngo dufashanye kumenya ukuri. Rero murabizi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu byarabaye ndanse ariko bama bashaka kurondera motive yo kuguma mu gihugu ca Kongo. Narabivuze kenshi, abantu bose badukurikirana twarabivuze, turavuga nti burya u Rwanda biragoye ko ruva mu gihugu ca Kongo badakoresheje inkoni canke ubuhiri. Kuva mu gihugu ca Kongo n'ibintu bidashoboka, bene data ndabibabwiye. Hari amakuru amaze imisi avugwa cane, bavuga ko umuhungu wa Habyarimana Juvenal ariwe Jean-Luc Habyarimana ashobora gukora ikintu gitangaje u Rwanda, akaza mu gihugu cy'u Rwanda. Mwaramaze kubona ko Donald Trump amaze guha umubonano batavuga rumwe n'u Rwanda. Marabonye u Rwanda ukuntu ba ministre w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungireho ukuntu yagiye aravuga kenshi, avuga ngo bafise amakuru ko Kongo iriko irashigikira umuhungu wa Habyarimana. Mwaragiye murabibona. U Rwanda rurafise amakuru neza ko rufise opposition kugeza umwanya ikomeye kandi opposition ishigikiwe cyane. Niyo mpamvu u Rwanda ruriko rurakrea motive kugira ngo ibi byose gwitanganize kugira ngo rutangure gukoma induru, rutangure gusabiriza. Murazi neza ko u Rwanda rumaze imyaka irenga 30 ruriko rurakamisha ico bita genocide. Rero iyi ni turufu bamwe bakoresha kuva kera kugira ngo amakungu abumve. Uburundi bugira budutere, Uburundi buri kumwe na Tanzania, Uburundi buri kumwe na Kongo. Kubera iki ari bihugu bitatu? Kubera ko ari bihugu bitwagwa n'abaperezida badasangiye ubwoko. Turabivuga kubera ko murabazi kubona neza ko RPF inkotanyi itwarira ku bwoko. Murazi ko ari abantu bamaze kuba korompi n'abazungu. Ikintu cy'ubwoko rero bagishira imbere cyane, n'intandaro y'intambara. Murazi neza ko kwari ukugira empire y'iwabo. Niyo mpamvu mubona bariko bagiriza ibihugu bitatu rwa Kongo, Tanzania, Burundi. Rero umuhungu wa Habyarimana niwe azobatera, si Burundi buzobatera, kuko ikibazo gihari ni c'abanyarwanda si c'abarundi. Abanyarwanda nibaza ko ubwabo bazogirane bazocikemurira. Rero abanyarwanda nagomba duse n'abasesangura bino bintu rero, kubera ko iyi yari intangamarara. U Rwanda murazi neza ko rukora ibintu mu binyuma. U Rwanda ruriko rurategura umugambi ugayitse cyane kugira ngo bino bintu bariko baragiriza u Burundi baronke ivyemezo nyavyo. Hari amakuru ariko aravugwa ko hariko arategurwa imigwano ikomeye cyane mu Rwanda, ishobora kuba umwanya n'umwanya. Abari rero mu turere twa Bugesera n'ahandi hatandukanye, kuko hari ubwoko bo batifuza, barifuza ko botanga sacrifice cyangwa botanga igitambo ku banyarwanda kugira ngo bicwe hama bavyegeke ku basirikare b'u Burundi cyangwa bavyegeke ku gihugu cy'u Burundi. Iyo niyo mitwe ihari y'u Rwanda kugira ngo bashobore kubikora. Kandi murazi neza ko inkotanyi gukora bino bintu mesherezame ni ibintu bisanzwe. Gukora bino bintu ni ibintu bisanzwe, gufata abantu amajana ngahe bakabasakrifia kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Murazi ko bisanzwe, murazi ko babikoze kera, murazi ko hari amamiliyoni y'abanyarwanda yapfuye bikozwe n'inkotanyi. Rero gufata ubuzima bw'abantu bakenya bakabasakrifia ni ibintu biba ari bisanzwe. Niyo mpamvu tuza ngaha ku mbuga canke imbere y'amakamera tugatera kamo kugira ngo ubishoboye. N'imitego ikoreshwa cyane, ariko Imana ishimwe kubera ko iyo bumenywe bwari kindi. Kandi systeme y'iki gihe isi tugezemo ni isi inyaruka gutanga amakuru cyane, amakuru ariruka. Turakoze ino video kugira ngo tuburire abanyarwanda mutaduza kwicwa n'ubutegetsi bw'iwanyu hama ngo bavyegeke ku Burundi, kubera ko umugambi ugayitse wowe urahari. Bariko barategura ikintu giteye ubwoba cyane, kubera ko amakungu yanse kubatahura. Murabona ko neza ko bamaze imisi barira bagenda hana hariya zawoni za hehe.
barase kubatahura. Rero bakeneye ikintu kiri justifiable kugira ngo amakungu atera batahura directly. So rero abanyarwanda mugabe ukaba ushobora kubona ino video woyisangiza abandi bantu, uyitange uburire abanyarwanda kugira ngo namba mufise aho muba murakinjura, kubera ko ana makuru yizewe cyane hari abanyarwanda bashobora kuba igitambo. Murazi neza ko mu minsi yahera twarakoze amavideo tuburira abanyamurenge. Urazi abanyamurenge bari Minembwe bari nabo nyene bafise gahunda yo kubasakrifia kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Ibi bama babikoze meshereza, ibi bama babikoze. Rero twaravuze amavideo twarakoze video twaraburiye abantu, kandi urabona ko uwo mugambi utabaye ukiba. Rero tugarutse kugira ngo tuburire abanyarwanda bari za Bugesera, kugira ngo bamenye neza ko hari umugambi uri kurategurwa ugayitse ku banyarwanda. So mugabe mube hange kugira ngo ibintu nk'ibi bitabashikako. So amakuru yarayo twagera tubashikirize yarigiste gukeburira abanyarwanda bamenye ko umugambi ugayitse uri kurakorwa. So turabakunda cyane, utarakora sabone nabikore kuri urubuga kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Turabakunda.